Kwitwararika gucandagisha umwana ku gihe ni kimwe mu bintu nyamukuru bigaragaza urukundo rw'umuvyeyi ku mwana wiwe. Uno musi rero twaje murabona uko twaje kuraba ino orphelinat Al-Rahman iri mu Gihosha. Twaje dutegekanije utuntu kugira ngo dufashe aba bana b'imfuvyi ni bagenzi bacu ni inshuti zacu ziri hanze zahora zidusaba yuko twoza turegeranya ibintu turonse tugashikiriza abo bana b'imfuvyi n'abantu bafise ingorane zitandukanye. Akamo twotera abantu nuko ubuzima bwo muri no misi turi magiriranire. Aba bana naho ari imfuvyi nabo nyene tuzobakenera ejo kuko bariko barakura n'ugwaruka. Akamonotera abantu nuko boza barafasha cyane abantu bafise ingorane zitandukanye. Hanyuma natwege nka association ya Métis nga mu Burundi twariyemeje yuko umuntu wari wese afise ikintu ashobora gufasha yo gitucisha ko tugaca tugishikiriza abo bana bafise ingorane zitandukanye. Kandi uno munsi twatanguye mu Gihosha, ejo tuzotembera Burundi bwose kugira ngo dushikira abo bana bafise ingorane zitandukanye. Hanyuma nkaba nshimiye abantu bashoboye kuturonsa ibintu kandi tubereka yuko vyashitse ahantu byari bigenewe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abanshimiye abantu baje kutugendera kuno musi. Nkaba bashimiye cyane, ndabashimiye gose. Hanongera nkasaba n'abandi bantu baba bafise umutima wo gutanga ko boza kwera ibintu tugikeneye ni vyinshi. Kwitwararika gucandagisha umwana ku gihe ni kimwe mu bintu nyamukuru bigaragaza urukundo rw'umuvyeyi ku mwana wiwe.